Shalom shalom, turabaramukije amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe aho muri hose. Kano kanya nifuza yuko dusangira ijambo rivuga ngo uhoraho arakuzi. Birashika mu buzima umuntu agashika mu bihe bitamworoheye, ahari kararaba imbere, araba inyuma, abona nta nzira, ahari kararaba akabona mu bimugoye, akabona mu vyo ariko arahura navyo, atabona ahantu hazova inyishu yiwe. Rimwe na rimwe bikamutera kugira ikibazo cyo kwiyumvira ati none uhoraho aranzi, aracanzi, bimeze gute? Ni kubera ikibi byose biriko biraba ku buzima bwanje. Ariko nagomba nongere ndakumenyesha ati uhoraho arakuzi. Uri mu bihe vyiza bigaragara, uri mu bihe bitakoroheye, hari ibibazo uri kurahura navyo, hari ibitagenda neza, hari ibigenda neza, uhoraho arakuzi kandi ntakumenye ubunyene. Ubuzima bwawe ntabwo ari giturumbuka, si accident, si hasard yabaye, mugabo ubuzima bwawe burafise insiguro, kandi ubuzima bwawe ntibugize insiguro uyu munsi, bwayigize kuva kera utaranabaho. Aha tugiye gusoma amajambo uhoraho yabwiye Yeremiya mu gice cyaho ca mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Biza gusigura ngo Yeremiya atarabaho, nkuko nawe utaranabaho, hataraba n'igicapo mu bavyeyi bawe cyuko wowe ubaho, hari ico uhoraho yari yaragize n'igicapo ku buzima bwawe. Biza gusigura ko kubaho kwawe uyu munsi ntabwo ari giturumbuka, hari ivyo uhoraho yapanze yipfuza kugukoresha. Ibi bica biza bikatwibutsa yuko namba turiho birakwiriye yuko tumenya yuko tutariho kugira ngo twiganze, turiho kugira ngo tugende nkuko uhoraho yabitunganije mu gicapo ciwe. Rero birababaje mu gihe nk'iki uhoraho arema umuntu amufitiye umugambi, hama umuntu amaze gushika ku isi akagenda mu buryo butandukanye n'ubw'Imana yipfuza, agatangura kubaho ubuzima budahimbara Imana. Rero biradukwiriye cyane twese kubaho twubaha Imana, tugenda uko Imana ishaka, mu byo dukora byose tubikoresha gushima Imana, kuko ibi nivyo vyiza biba biriko biratuma tubaho mu buzima Imana yipfuza kandi buhuye n'igicapo Imana yari ifise ku buzima bwacu kera. Rero uhoraho aratuzi mu izina ibihe byose, kandi yatumenye kuva kera tutaranabaho, no ku munsi aratuzi. Tugiye gusoma amajambo dusanga mu gitabo ca Zaburi igice c'139 ku murongo wa mbere, niho Dawidi avuga ngo uhoraho waransuzumye uramenya, urazicara yanje niva hasi yanje, umenya kuri ivyo niyumvira, usorongora inzira zanje n'iryama ryanje, urazi n'iminyuro yanje yose. Biza gusigura ngo turetse yuko uhoraho yarakuzi imbere yuko ubangaha kwisi, muri buri kantu kose ubamwo, ivyo ukora atabantu bakubona, ivyo ukora bakubona, mu vyiyumviro vyawe, mu vyo ubamwo, mu ngingo zawe, uhoraho azi kira kintu cose. Niyo mpamvu ncangirwa ko ngira ati hariho abantu bashobora kuba bakora n'ivyaha canke bakaba mu bihe bidahimbara Imana mwibanga, atabantu bashobora kubimenya. Mugabo nagomba ndakubwire ngo kira kintu cose ukora mu buzima bwawe uhoraho arakizi. Uwo bihisha abantu, mugabo byose uhoraho arabibona. Bisigura ngo ni vyiza kubaho ubuzima bw'ubwizigirwa ku Mana, kuko Imana yoyo ibona hose. Biza gusigura ngo namba uhoraho azi kira kintu cose cy'ubuzima bwanje, hari ibintu bidategezwa kuntera ubwoba, hari ibintu nategezwa kubamwo ngo bitume mvuga ati Mana warampevye, waranyibagiye. Ivyo bihe byose uri kurabamwo ni vyiza ko wiyegereza Imana, ni vyiza yuko wumva ukeneye Imana kwibwira, mugabo kandi ntukeneye kuba ahantu wumva yuko udafise Imana kuko uri muri ivyo bihe. Nagomba ndakubwira ati ibihe byose wobamwo, vyoroshe, bikomeye, uburaniwe, umeze gute, uhoraho arakuzi, kandi n'ibihe uri kurabamwo ako kanya arabizi byose, kuko atuzi ku mwanya ku mwanya. Rero uhoraho nubwo bishika tukisanga mu bihe nk'ibi, ibihe byose bibi, hari igihe vyama bifise insiguro nziza, canke hariho impamvu uhoraho aba yabiretse bishobore kuba. Tuza kubona nk'akarorero ka hafi, uhoraho yararetse Yosefu
aragenda baramutanga kuba esclave, aragenda gushumbira Potifari, aravayo araja mu gasho, wamenga ngo hari ibihe vy'ivyago Uhoraho aretse bibe ku muntu wiwe. Mugabo ibi bihe yariyo nzira yiwe yo gushika hejuru, yo gushika kure, yo gushika kuri 6. Biza gusigura ngo nibihe bimwe bitoroshe Uhoraho areka tugacamwo, ntabwo aba atwanga, ntabwo aba yatwibagiye. Ikintu cyose Uhoraho yemera yuko kiba, aba afise impamvu aretse kiba kandi nziza, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ivyiyumviro vyiwe ni vyiza, n'imigambi yiwe ni myiza kuri twebwe. Nta kintu na kimwe Uhoraho areka kibe. Yaranabivuze ngo nta n'ikigeragezo kiturengeye azokwigera yemera yuko kitubako. Biza gusigura ngo nubwo twoba mu bihe biduteye amakenga, tugize confusion, tugize ubwoba, mugabo tumenya ati uko biri kose namba ndikunda baho ubuzima Imana yifuza kombamo. Ibi bihe birashobora kuba bifise insiguro. Ni igihe cyawe rero cyo kudacika intege, cyangwa kutihebura, cyangwa kutabaho nk'umuntu adafise Imana, mugabo cyo kwegera Imana yawe, umenye impamvu ivyo bihe biriko birahaba. Ariko kandi nagomba ndakubwira, ibihe byose wocamwo birafise insiguro, kandi insiguro yavyo irakomeye ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe uri kuraca muri ivyo bihe urashobora kudatahura insiguro y'ibi bihe, mugabo uzosanga inyuma y'imyaka myinshi warabirenganye, wavuga ati none gamana, kumbe wari waretse ngo ibi bibe kugira ngo bintegure nishikane muri kino kibanza, kumbe ibi wabiretse bibe. Uretse igihe cyose haba hari impamvu. Ni vyiza ngo nubwo ibihe bitoba bitatworoheye, ntitwigere dufata ingingo, ntitwigere twumva twoba ahantu twagiriza Imana yuko umenga itatwitayeho. Imana irakwitayeho ushonje, irakwitayeho utarakira, irakwitayeho waburaniwe, irakubona, irakuzi mu buryo bwose, kandi iragukunda, kandi igihe kigeze izohindura ibihe by'ubuzima bwawe, kuko irakwitwararitse. Naho ndakwereke ngo nubwo bishika tukisanga mu bihe bitoroshe tukagira ubwoba, Uhoraho arashobora gukoresha ibyagira bitume dufa, canke ibyagira bitume ubuzima bwacu butakaza intumbero kubwibi, canke abaduhigira, canke abandi bafise ivyiyumviro bibi kuri twebwe, mugabo ubuzima bwacu bugashishikara kubaho. Tugerageje gusoma mu gitabo cyo Kuvayo mu gice caho ca mbere umurongo wa 22, turabona Farawo abarira abantu biwe ati umwana wese w'umuhungu azovuka muze mumute mu ruzi, ariko umukobwa mumureke, kuko yari yamaze kubona ati muri aba bantu, muri aba Baheburayo, uwoshobora kuvuka vyoshobora guhindukira aba hantu ho kwica abana bose b'abahungu. Ibi vyarabaye, yarazi yuko n'ubuhinga akoresheje kugira ngo ntazogire umuhungu azoboneka, kandi ku rugezo rwiwe n'ivyiyumviro vyiwe wamengana ukuri. Mugabo igitangaje nuko mu gihe bariko barabica, Mose we wavutse, mama wiwe yagiye amuterera ku mazi. Ariko ijambo ry'Imana ngaha tugiye gusoma mu gitabo ca 2 igice ca 5, niho tubona ngo umukobwa wa Farawo amanuka ajana n'incoreke ziwe kuri rwa ruzi, agiye kwiyuhagira, abona ko gatebo, hama bavuga yuko yakazanye asanga karimo umwana, hama mujana gukurira ibwami. Biza gusigura ngo abana bose bari bateguye yuko bapfa, mugabo kubera Mose Imana imufise ko umugambi, kandi atamuntu ashobora kugira umugambi ku mwana w'umuntu gusumba Imana, nubwo bariko barategura yuko apfa, Uhoraho aramurinze. Bamwe bagomba kwica abana b'abahungu muri ka karere ni kagiye gukuriramo. Biza gusigura ngo hari igihe no ku buzima bwacu Imana ikoresha ibyagomba bitwice, ibyagomba bitume dutakaza ubuzima, bigahinduka ibituma tubaho mu buzima bwacu. Hari igihe Imana ikoresha abari bazi yuko batoduhaye, abari bazi yuko batodufashije, abari bazi yuko batogize icyo bakora ku buzima bwacu, mugabo bakagikora batagikoreshejwe n'urukundo, bakagikoreshwa nuko ari ordre y'Imana. Rero ntidukwiye kugira ubwoba mu bihe byose turiko twisangamwo, mu gihe dufise Imana dufise byose. Uhora haratuzi kandi arazi ingene tubayeho mu bihe byose
byose dushobora kujamwo canke kubamo twame twizigiye uhoraho n'umwizigirwa w'ubuzima bwacu. Nubwo byoshika ukumva uremerewe mu mutima, ibihe byawe nibyo kwegera Imana kuko yaratubwiye ngo nimwaca mu mazi ntazobarengera, nimwaca mu muriro nimuzosha. Uhoraho yarabizi yuko birashobora gushika umwana wayo agaca mu bihe bitoroshe, mugabo igikuru nuko nubwo ibi byose twobicamo Uhoraho ari kumwe natwe, Uhoraho aratuzigama, kandi utuzigama ntazokwigera ahunyuza na rimwe, aratwitayeho ibihe bidashira. Wame wizigira Uhoraho, umenya ati Uhoraho aranzi ibihe byose noba ndiko ndacamwo, vyoroshe canke bitoroshe, aranzi mw'izina kandi imigambi yiwe kuri jewe ni y'amahoro ibihe bidashira. Imana ibahezagire cyane.